ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Aka kanya ni Jean Marie Ntakirutimana kandi yongeye kugaruka muri ca kiganiro isoko ry'ubuzima. Nagomba rero ngo dusangire amajambo y'Imana. Nagomba ndakwinginga ngo aka kanya untize akanya kawe wigore dufatikanye aka kanya wumvirize iri jambo icyo rikubwira, wumvirize ko uri buyage n'Imana aka kanya, wumve ko ugomba kuyaga n'ijambo ry'Imana rigira aho rigukuye kandi rigire naho rigushikanye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Reka rero aka kanya turabe ijambo ry'Imana ryanditse muri Ezekiyeli igice ni 37 kurujya murongo wa mbere, turaza kugarukira kurujya murongo wa 4. Reka twumve icyo hatubwira. Haravuga ngo Uhoraho, haravuga ngo ukuboko k'Uhoraho kwanje ko ansohokana ndi muri mpwemu wiwe, ashira hagati mu kiyaya cuzuye amagufa, ancisha irya nino yayo, maze mbona ari menshi cyane muri ico kiyaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? Ndishura nti, mwami Uhoraho ni wewe wobimenya. Arongera arambarira ati, vugira kuri aya magufa uyabarire ati, yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icubahiro. Nagomba ndakubwire muri kano kanya, iri jambo ni jambo rizima, ni jambo rigomba kuza gufasha ubuzima bwawe. Ndakwinginge ngo uduze ukwizera kwawe, wumve ko iri jambo ari ryo ku buzima bwawe, rije gufasha ubuzima bwawe. Aka kanya ntabwo ari ryejo, ntabwo ari rya hirya yejo, ariko ni ry'ubu nyene. Aka kanya nyene ukiryumva, nizera neza ko riri rufashe ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Aha rero Ezekiyeli, Imana yariko iramwigisha, imujana mu kiyaya cuzuye amagufa. Hari abantu bari barapfuye, noneho abantu barapfuye haheze imyaka myinshi batakiriho, barapfuye ari amagufa gusa, kandi ayo magufa ngo yaramaze kuma, ndetse yaramaze kuma bidasanzwe. Ico gihe rero Uhoraho amujana ari muri mpwemu, aramubwira ati, ewe Ezekiyeli, raba aha hantu. Aramwereka, aramutembereza. Amaze kumutembereza, aramwereka, aramubaza ati, mbega aya magufa ubona yoshobora kuba mazima? Aravuga nka kujya Pawulo yavuze ngo nshobozwa byose n'ubumpa inkomezi. Nawe yaratahuye amenya ko wenyine ubwiwe atoshobora kuronka inyishu. Aravuga ati, wewe umwami Imana, wewe ushobora byose, ni wewe wobimenya. Haleluya. Ako kanya maze acarongera kandi aramubwira ati, rero ko biruko, kumaze kubona yuko ari jewe nshoboye, kumaze kubona ko nshoboye, ati nanje ndaguhaye ubushobozi, ati nanje ndaguhaye ububasha, nanje ndaguhaye ubushobozi. Cuvugira kuri ayo magufa, cuvugira kuri ayo magufa, uyabwire kugira ngo ayo magufa ahindukire abe mazima. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ahabwa icubahiro. Aka kanya rero nagomba mvugane nawe ibintu byankiritse, nagomba mvugane nawe ibintu byamaze kwanka, nagomba mvugane nawe ibintu utabona iyo bija niyo biva, nagomba mvugane nawe ubona ko ibintu byamaze kwanka. Nagomba ndakubwire ngo nawe uhaguruke. Uhoraho aragomba ko uvugira kuri ico kibazo cawe, Uhoraho aragomba ko uvugira kuri iyo ngorane yawe. Ico nyene ubona kiguteye ubwoba, iyo ngorane nyene ubona iguteye ikibazo, utabona inzira yo kugisohokamwo, ico kibazo utabona inzira yo kugisohokamwo, nagomba ndakubwira ngo muri aka kanya niyo magufa yumye, aho nyene utabona inzira, aho nyene utabona aho bizanana kugira ngo uve muri ico kibazo, nayo magufa yumye. Uhoraho ari karavuga, ndakubwira ngo vugira kuri iyo ngwara ugwaye, vugira kuri ako gashomeri ufise, vugira kuri
kuri icyo kibazo umaranye igihe, noneho uraza kubona igisubizo. Ayo magufa ubona ko atanzira, ayo magufa yumye araza guhindukira abe mazima. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Reka rero ndakwinginge ngo niba hari indwara urwaye aka kanya ndagusaba uduze ukwizera uyivugire ko ntabwo ari je ndiko ndabivuga, ariko n'ijambo ryabimbwiye. Imana ibarira Yeremiya ati yewe Yeremiya ndaguhaye uburenganzira. Haleluya, ati vugira kuri ayo magufa nkuko nawe uyu mwanya Imana iri kiraguha uburenganzira. Haleluya, haleluya, irakubwiye ngo vugira kuri ico kibazo cawe. Iravuze ngo vugira kuri iyo ngorane yawe, kandi iyo ngorane yawe iri burangire, iyo ngorane yawe iri butoregwe inyishu. Nagomba nakubwire ngo niwahagarara muri autorite y'Imana, niwahagarara mu nzira y'Imana, niwahagarara mu bugombe bw'Imana, uraza kuvugira kuri ico kibazo kandi kiraza kurangira. Uraza kuvugira kuri iyo ngwara kandi iyo ngwara iri buze gukira mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Reka rero ugaruke uze noneho tubane muri rino jambo, wumve ko iri jambo ari ryawe, wumve ko iri jambo ubu n'ubuvugishwa butavanze. Abandi bose bashobora kuvangirwa bakavuga ibitari byo, ariko iri jambo ni jambo ry'Imana. Ubu n'ubuvugishwa butavanze, ntibwigera buvangirwa kandi ntibuzigera buvangirwa, kuko ni jambo ry'Imana. Reka rero wumve yuko uba ari ubuhanuzi ku buzima bwawe, wumve ko iri jambo ririko ndiko ndahanurira ubuzima bwawe, wumve ko mpanuriye ubuzima bwawe muri kano kanya. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, kandi ndizera neza ko iri jambo rigukuye ahantu kandi hari n'ahandi hantu rigushikanye. Nizera neza ko wamaze kwakira ubutabazi. Wumve ko uko wumviriza iri jambo ari kuri kurakira ubutabazi mu buzima bwawe, wumve kuri kwakira ubutabazi mu buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Yari Ntakiruta Imana n'ubundi Jean Marie, mwariko murayaga kuri aya majambo y'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Shalom, shalom. Reka rero ncinda gusaba mugenzi, mwene data, nshuti yanje, nshuti y'umusaraba, aka kanya nongere kukwinginga ndagusabe uko unkurikirana, ufate akanya kawe, niba ufise telefone yawe ya Android, uje muri telefone yawe ugire partage kugira ngo iri jambo rishikire benshi bashoboka, rize gushikira benshi bashoboka. Uri partage kandi ugire na comment, hanyuma ugire na j'aime, hanyuma ntuze kwibagira subscribe. Imana ibaha umugisha. Kugira ngo bikunde niwakanda subscribe, bituma igihe cyose tuzoba dushize ko ikiganiro canke ikindi kintu cyose tuzoshirako bizokoroha ingene kigushikira, utiriwe uratereshaje canke urakirondeza, uzosanga cyamaze kuba muri telefone yawe. Imana ibaha umugisha cyane. Shalom, shalom. Imana ibaha umugisha.